ibaze nawe. The best family films. Hey, mutama we. Ash. Andaruhuza. Hey. Erega namwe murakora akazi kenshi ruko. Oya nawe mbwiye inkuru yawe. Nababaye vre. Numva nababaye. Vuga ya nkuru ngize imisi ndaguteye. Erega maze beze. Natari. Nashikiwe n'ibibazo bidasanzwe no kuri ndakubarisha. Je ndipfuza kubona umuntu w'ijambo rya nyuma yoba yarabikoze vre. Uramushaka. Jese numva kaye kweri. Ego. Mbese nakuganirije. Mbe waruje uvahe ubahe. Boy. Ari ahantu hari ku masanganzira. No sanzwe mba. Rero nico gituma nafashe inzira kubera urabona ko ugenda gatso ico hashika. Avuga ati basi ndabe mbe nagumye ahantu nko mwikanevu nukuri. Imana iguhezagire cyane ku bintu wankoreye igihe usanze hajya ahantu. Ego nukuri. None abo bantu bagize ivyo bintu canke yagurishije urupangu wawe. Amazina yawo uyazi canke iyo urupangu wawe ni nimero zingahe? Ishwe ntabonzi gusa urupangu ribuka ni nimero 23. Naragiye shaho umuhungu nahasanze ubundi muntu umuye ntuze muzama hari yarankubise. Yaragukubise? Ego kabisa yarankubise. Kandi ugiye mu rugo rwawe? Kwanje narababaye cyane no kura marira ubu yaranteze. None abana wasanze barihe umukozi ari? Office ntuntu. Nenda vyumviriye cyane umva intuntu nyinshi cyane. Rero ndakwereke. Tukatwaze duperereze turabe y'abana bari umuryango wawe. Ibindi bizokurikira mu nyuma. Mwimisi nzobandarangisha ndabe ntembere ndabe mu mihana narinzi bakunda gucamo ze ndabe basiko no babona yego nukuri Imana ibahezagire kuciza mwakoze kandi twizigira nibindi imbere yuko muzokama mubikora kandi hagatima mwerekanye nubundi vyukuri Imana ubwo buntu zibandanye bibashiramwe muzibame mubikorera nabandi yego byose ni Imana ibikora. Ego nukuri nabonye namabuja wabayemereye neza nta ngorane nibi narinzi ngo baranshwanira mugabo kwera ibihuzo n'inambaye nukuri nawe mukuri Imana yaraguhezagiye kwemera kushira mu modoka na nungene nabaye byagenze ko ndagushira urega hajya wari mu kibazo wari ugowe nanje bijyana bihawe n'Imana kandi nawe uzobironka humura wari ubabaye wari urusha ariko abana bazoduha amakuru neza tuzomenya byose ingene byagenze abana kandi ndakwizeje yuko nzobikurikirana maka tubafasha kandi ndi umwana yarambari n'umukozi n'imfise yitwa Korone nako ntikabagina nyene si barambariye baramye rega nayifashe kugufi ngo bajye bazokwica yibaza ngo nibisanzwe burya nagiye kwikangura ndi mu bitaro nyene nka kujya nakubari yego kweri burya Imana irakomeye. None mwamwari mubanye nabi cyane nta na kimwe nta ngorane n'imwe ubwo nta hamwe by'isi nyene bidutwara usanga hari wamuhenze birashoboka usanga hari wamuhenze amarero ntazi gukihari yego hama rero sa hariho
uturature nashize harya kugira mbe naduhanagura hanyuma nta ngorane mwe murasoma amazi nta ngorane nimwe yego turasubira sawa sawa yego Alo? Alo? Amahoro Leona. Me nukuri n'ameza kweri. Mbebe uje haja wamenye je ndi muganga. Okay. Amahoro cyane ndi muganga. Ndumva atavyo kuvugira kuri phone reka nze duhure ngaho ku kabari. Ono mwanya ndicaye ngaha shaba aho ngonga baragana akagango ko akeza kunyakira ngaha Nangorane nimwe kweri. Nawa mugongo waraheza. Kibazo nakiye ahantu ni heza we. Heza cyane nawe ndanywa kanovera. Ndanywa kanovera kugira ngo ndakurindiriye. Harimo namwe rero nica. Ndaguheruka cagiye. Moya reka we nawe sinzi waciye byagenze ko. Turazi rero ukindefona bati nimero ni yahe kumengo. Ntawe uruciye. Cyangwa telefone barayitwara. Aga telefone kanje kama mu bibazo nyene kama kuye.
naragukumbuye nanjye nomero ukorera nahinduye telefone nsanga nimero zawe zavuye mu telefone kuri reka ronda guha amakuru rero yego reka mve hajya hantu ni nakubwiye ko nasanze n'inzu barayigurishije oya ntacyo wambariye sanga byose n'inzu baragurishije urafise umudamu none ni birebire wibana wenyene wibana n'abana numvise iriya gihe ca gihe wari urwaye waguma uvuga uhamagara Claude kaje avuga ngo n'abana ariko uhamagara ni bande ukuri sinashaka kuvyibuka tuza umbwire tuza umbarire nta na kimwe hari ibintu ntashaka kwibuka n'ukuri iyo nibutse madamu wanje madamu ufise nifise umudamu ariko yaritavye Imana yaramaze kuza no wundi ariko sinani nagerageje kubikubwira kwe nta kintu na kimwe wigeze ubwira nta na kimwe wigeze umarira jewe aha nari nzi mu bwenge ko nabana nabikubwira ntavyo wambwiye pe Nagumya numva shamonda none sheri emera ndakujane kwa muganga basi sivyo sheri kwa muganga nacyomara imiti baze kunywa ni myinshi sheri Ada gutumya amazi ukamengo ntiwona ko mama wawe bana ya diye ugeze nasize ndagerageza kubarikiza numva ubona ina nazanye bwa kabiri burya niwe yangambaniye Kitwa nacho Niwagutemaguye kurya cyangwa nutaba gutema yatanze abantu barangirira nabi ariko narashitse ahantu mbaye ku mubosi yaragerageje urabona umwene skena neza vraiment angora neza kabisa ibyo rero biriko biratuma basi ndema basi bukebuke basi Sereferi nyene Chese no vimu sereferi cyane serefe wari watevye oya nukuri harimo benshi ngo atugora hariya shaho bobo anje sinaho Jesu ndiko ndumva kumengo ndayizi nawe wewe urasigaye oya ibaye nibiki kwe Chese ndabyumva kaye bwanwe kinomvise bintu ubwo bariko cyane kuko jiwe ndanatangaye ndiga je narahahamutse nk'ibiciye bintu ubwo ako reka ndakukurire winwera Umengo sinokanywa n'ukuri oya n'umuntu Hamge amahoro cyane none uwe ni wargambo mazi misino ndi wa wundi mu rero ibiki erega mukobwa ne unyene wanyibewe kwe urakomeye uwo n'umushefu yari gwaje ku ruganda uracakomeye n'ubu emi ndaho imana yaragikoze tarota owe ubu ntangorane n'imwe kabisa ujya waje umuzimu
mumbwiri umuganga yambaye hagufi nk'uwo je namupfuye ahubwo Imana iguhezagiresha kashare nari ndakubuze kwe ubu urakomeye reka hano kwereka bene ngaha niho woca ubimenye narinzi ko utandamutse kandi ubu sindatahura neza udahari tahura ni Yambo nawe. amahoro neza gusa birashimishije kubona vrema ubu nawe uriho naragutelefona inimero nari narabitse je nibaje ko atari yo kona sinzi kubera zaracanganye cyane je narahinduye telefone barayintwaye ca muri yindi naravuga ati wa mugenzi yaciye ifotora nimero yaje kubera data wanje ntagihari bwanyene byari byumvikana wari kuyikotsi none wabonetse ryari wabonetse mu wagaruse reka sisubire muri birebire nibuka ivy'inyuma ahubwo ubu menya ko nkomeye bewe none muga ntiwanciriye kumanga ukuntu vyagenze kuko usubira kukubona ukundi twaciye kumanga ukuntu vyoba vyarakurikiranye no gwambwiye ngo muganga yakuvuye wabaye iki ibyawe ntavyonze rega ivy'inyuma ntavyonze ahubwo ikintu nzi no kubari murazi ko yanzu nasanze barayiguriye bo ubiziho ivyo ntavyonze ati naragiye nkishika nahasanze kandi kazamu mengo sinzi sha ndafisuye kuvyibuka ariko ntaje ariko urya mukozi mwakorana niwajejwe ibintu vy'amazu reka ndamubaza ndagikurikirana hanyuma ikindi nubwo namenye ukuntu vyagenze tuzogeza turaganira nta ngorane ko nsubiye kukubona ubwira kora ico nico mankeneye ngomba ngukurikiranira ivyawe usubire ku kazi nta ndetse itatisega udasubiye ku kazi kandi ikindi inzu urazi ko uruganda dufise inzu nyinshi kinawigira inzu yo kubamo iyindi tugusubirize mu yindi inzu izisumba na yayindi hanyuma ndagusubize mu kazi nitwa tukurikirana ugasanga ujya mugenzi wawe niba yagurishije ijya nzu acava mu kazi usubire hajya yaraye komera nico nakwemerera hanyuma ikindi naco andika utunimero twanje esha nyaga telefone aho ndazandika Mendazi yo ndanagatsa burya ntwagatanze acha gihungu ciruse kiva ngaha burya ntikishaka ntacyo byihutse reka ndazishira iwanje zandika urazanditse mu canke yaro agapapuro acazandika n'agakaramu 60 sha ahubwo rero abitse umeze neza mu kazi ho bimeze gute nizere ko muriko murakora ibintu vyiza haga ibintu bibasoba oya
ngira nakire deje sawa karibu ni sawa Chanda bano mengo ntangora oya ntangorana akazi gako kagenda neza abakozi n'abapanze je ndiko ndabona vraiment maraporo ko yaba neza jeje hajya mbona keretse ko abanye bavuga ngo connection mutwe ziragenda nabi ntagura utegeza kubikurikirana ndabikurikirana ariko urabizi ko mwino minsi nyene ko tadangaje cyane gose ngabo ntangorane ndibaza ko ikibazo cya connection cyo n'ibintu bisanzwe ujejwe tekinike arahari araza kubikurikirana ntangorane bo hari cyo nipfuza rero narinje kumera nk'icyo ndabasaba mbo nariko ndasaba yuko abakozi bamwe twogiranira akanama gatoya begere hano gato bamagaze begere hano gato hari n'umushitsi twaje tuzananye ntabwo nasaba ko begere ngaha nyene canke begere ngaha gatoya hanyuma icyo nari nashatse kubatumira ko ngaha kugira ngo mbere nk'ubabwira nagomba ndabamenyeshe ko nzanye umushitsi mushasha bamwe batahora ngaha ndibaza ntabo mumenya ariko abahora ngaha ndazi muramuzi niwo mushefu wanyu ndazi ko amuzi nta wundi uwo mushitsi n'uyu muhungu ndazi ko amuzi siko ndamuvuga izina muramuzi muramuzi abatamuzi nabo ni umushitsi nzanye ngaha mu kanya ndamubashikiriza ego ejo umuntu harimo agahaza ariko kumenya ngo urakangutse ugize amakenga ni kubera niwo muntu ariko twarakina ku mazi none nta majambo menshi twagomba kwicana nagomba utarambiranye umbwire mu majambo make urazi ko ari ujejwe uruja n'uruza ngaha mu ruganda ivy'amazu n'ibindi byose urazi ko ari ujejwe hariho inzu twari twamuhaye umuhungu ataragira ikibazo none iyo nzu twasanze igurishije turashaka kumenya amakuru kandi twumvise neza ko aribo bayigurishije bidaciye mu mategeko atabyonse inzu yaragurishijwe nta majambo menshi twicana mwe mwabakozi mwe ubu n'umushefu wanyu mahora mubona abakoresha ariko ubu siwe agiye kubakoresha ugiye kubakoresha ubu n'uyu mwamubonye menya ushima uyu munsi naje asha byanshapu je nagize agashapu ngo nuko wetero kwirukana akira nta nisamukenenga ahubwo icyo nashaka uraza gusomera ahandi nashaka ko umuhungu atangura akazi kugira akazi kanje nikapfa soka umuhungu ashikira akazi soka turinde gushwa tubise ndamureka atangure akoresha abakozi nyaruka hanyuma nariko ndihuta hari ibindi ngiye murazi ko Jeff subuzi bwishi uramufatiye ngaha kugira urakoresha abakozi bo ngaha kuko urazi ko ibiro bikuru nakweretse aho biri kirangaro uramufatiye kugira akazi kanje ntigapfa kandi ikindi wibuke nakweretse aho uza gutaha umaze n'uja gusubira gutanga hahandi inzu nayigushikije wayibonye yo gutahamo n'umuryango wawe uza guheza akarakazi kugira ngo ucugire uza kwimura ibintu utahe turasubiza Chitangene mu bindi. Yego. Sawa. Murakoze gose. Yego kuruke n'abakozi. Ukuri ndabashimiye. Sawa. Yego amana mwitugira amahoro mwese. Murakoze n'ukuri. Hanyuma muje kuza bwanyu. Tubandanya akazi nta mborane n'imwe. Yego.
cece sidasobanukiwe none nyine yanyiruka byaseri aya cece ndavyemera neza nigeze kwanza kuraba abantu basinye kuri zino mpapuro mugana noba ndakikoreye basi Directeur général de la société. Gosh. Nta n'umwe atarusinye ko. Nta n'umwe atazisinyeko. N'uyu yari umugenzi. Na Fayida ari umugenzi. Na respect. Ndavyemeye kaheze kabisa. Ani imbaraga ntoki. Nakamaro kubibika neza ahubwo. Nta kwidefanda kwera arabaye. Aya nyuma y'ikibi ubonye bikurikira ubu nyine akazi karamperanye hejuru kugambanira mugenzanje ariko nari nzi ko yapfuye mugabo ntako yarapfuye sinagucanga ivyiwe shira societe yamuhaye ko ndimvira ukuntu madame za kumubwira ngo kazi kamperanye